tugira amahoro n'agateka kuri twese. Bakunze mudukurikirana mu kiganiro KaNgUkA, turongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko bisanzwe ikiganiro cy'uyu munsi n'ubundi muhaye muragishikirizwa na Gloria Uwayezu Nduwarugira. Nkuko twabemereye ubuheze, hariho abari basabye bifuza yuko twogira icyo tuvuze na cyane cyane ku bijyanye n'aho ubwicanyi bwo mu Burundi buhurira n'ingorane zabaye mu Rwanda cyangwa bihurira n'ubwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ntatebye cyane rero, reka tugerageze gusa nk'abihutisha. By'ukuri twaragerageje kuvugana n'abantu barengeje imyaka 50, tukaba twashoboye kuvugana n'abantu 43. Muri abo bantu 43 harimo abarundi, harimo abanyarwanda, twarashoboye no kuronka abatanzania babiri. Ibyo tugiye kubashikiriza rero ni ibyo basa nkaho bahurizako. Bisigura iki? Bisigura yuko u Rwanda n'u Burundi birafite ibintu byinshi cyane bihuriyeko. Ni no mpamvu ntabwo dushobora kuvuga ku burebure ngo dusigure nibihe bavuze tutarareba incamake y'ibyo u Rwanda n'u Burundi bahuriyeko. Turabye muri kahise berekana neza yuko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi byarigezwe bimeze nk'igihugu kimwe, aho umugwa mukuru witwa Usumbura. Ibyo rero ni inkuru z'ukuri zitarimo ububeshi. Bisigura neza na neza yuko icyo gihe u Rwanda n'u Burundi byasa nkaho ari igihugu kimwe, ngira ngo ibyo biratahurize. Hama ubwira kabiri, umuntu arebye neza imico y'abarundi n'abanyarwanda nta tandukaniro. Ubwira gatatu, umuntu arabye imibereho yindi isanzwe mu buzima bwa minsi yose hagati y'abarundi n'abanyarwanda nico kimwe. Ubwira kane, umuntu arabye amoko ari mu gihugu cy'u Rwanda n'amoko ari mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda habaho abahutu, abatwa n'abatutsi, nubwo muri iki gihe bitakivugwa, ariko no mu Burundi hariho abahutu, abatwa n'abatutsi. Ubwira gatanu, mu bijyanye no kwemera mu gihugu cy'u Rwanda no mu Burundi nico kimwe, ntabwo bitandukanye. Imyemerere na cyane cyane ufate mu bijyanye n'iby'amadini nta tandukaniro rigaragara rihari. Ubwira gatandatu, ururimi abarundi n'abanyarwanda bakoresha nico kimwe. Hariho abavuga ngo ruratandukanye, ariko ngomba ndabibutse yuko umurundi n'umunyarwanda bahuye nta mutranslate, nta muntu wo gusigura akenewe. Ibyo rero ni ibintu neza na neza byerekana yuko abarundi n'abanyarwanda ururimi ni nkaco kimwe. Abavuga rero yuko rudahuza, hari abashoboye kuvuga ngo ikirundi n'ikinyarwanda ntibihuza, ngo ni indimi zitandukanye. Ku ruhande rumwe hariho ababyumvira uko oyi, ariko ngombye kubibutsa yuko umuntu yinjiye mu buzima nyezina bw'igihugu cy'u Burundi, ukaraba mu ntara zose z'u Burundi, ese abemera ko ari abarundi b'ukuri bavuga ikirundi cyo kimwe? Inyico uzotora ni oya. N'abarundi ubwabo abavukiye mu Burundi bagakurira mu Burundi bagasaza mu Burundi, bivanye n'intara baherereyemo, ntabwo bavuga ikirundi cyo kimwe. Nobaha akarorero nkabwira ati, umuntu agiye mu ntara zerekeza Rumonge, Bururi, Makamba, cyangwa mu yindi mvugo hari abakunze gukoresha ngo ni intara z'imbo. Umuntu agiye yerekeza imbo, uzahasanga abantu benshi bavuga ngo hari zeya zewe na zeya zeyezu. Muntu hayo uradukurikirana, mukunzi ukurikirana kino kiganiro cya KaNgUkA, izo ndome ushobora kuzitandukanya? Zitandukaniye he? Zeya zewe na zeya zeyezu. Ngira ngo ubyumvirije neza, urumva yuko hariho abavuga ikirundi, ariko ugasanga uburyo bakivugamo bivanye n'igice baherereyemo, hariho indome batabasha kuvuga neza nk'uko byashakiwe. Kuko abavuze ngo hari ze ya zewe, ntabwo ari ze kuri jewe, nta kuri jewe ntabwo wakoresha ze.
je na ze ni indome zibiri zigize nte zitandukanye. Je bakoresha kuri jewe itandukanye na ze bakoresha kuri Yezu. Ngira ngo ibintu nuko bimeze. Ako karakaroro dushatse kubaha. Kandi nanone umuntu yihutishije akaba kandi karorero mu ntara za Kirundo, Muyinga, mu bice byerekeza muri zo ntara. Ugiye gutembera urashobora kubaza nk'umuntu cyangwa kubaza nk'umugore ukamubaza ati ese umutambukanyi wawe yoba ari hehe? Umugore akakwishura ati yarigiye kwa naka cyangwa yarigiye kuvoma. Ugasha wibaza yarigiye kuvoma ni inki. Ngira ngo n'uburyo nashatse kubaha mu kubereka yuko no mu Burundi ikirundi ntabwo bakivuga mu buryo bumwe bivanye naho abantu bagize nte baherereye, bivaye n'intara abantu barimo. Ushobora gusanga ikirundi bakivuga nk'abakimosora cyangwa nk'abakigoretse bivanye naho baherereye cyangwa bivanye n'umupaka begereye, kuko nk'abegereye umupaka w'u Rwanda bashobora kuvuga bimwe bimwe usanga bisa nk'ibigomba kwinjiranamo n'ikinyarwanda. Abegereye Tanzania bavuga ikirundi ariko ugasanga gisa nk'igomba kwinjiranamo n'igiha cyangwa igihangaza, bigenda bivana naho baherereye. Abegereye Kongo ikirundi cyabo usanga bakivuga ariko ugasanga ni kirundi gisa nk'icegereye izindi ndimi zikoreshwa hehe muri Kongo. Ubwo ni burorero nashatse kubaha. Nkuko nabwiye rero yuko Uburundi n'u Rwanda cyo kimwe, unagiye i Rwanda naho nyene abavuga yuko bavuga ikinyarwanda ni Rwanda ntabwo bavuga ikinyarwanda mu buryo bumwe. No bahakariro nkababarira nti iyo umuntu agiye agashika mu ntara agashika aho bita za Gisenyi, ku Gisenyi uzohasanga abanyarwanda baho bakunze kuvuga ngo akarorero iyo bashatse kuvuga intama usanga bavuga ngo indama. Ngira ngo muri ko muratahura. Kandi uvuye amasubiza ngaho ku Gisenyi ukagenda werekeza mu bice bita Ruhengeri, ugeze muri za Ruhengeri naho uzosanga abandi ngo bakunze kubita abarera, bakoresha indome bakoresha harazamo ga cyane. Bisi akarorero hari nk'igihe nk'umuntu ashatse kuvuga ngo amazi yakamye akubwira ngo amizi gakama. Ngira ngo turiko turatahurana mu buryo bw'ikirera. Kandi uvuye aho naho ukagenda werekeza neza za Byumba uzaca usanga abandi nabo basa nk'abavuga ikirera, ariko hariho n'abandi bavuga ururimi bita igikiga. Abavuga igikiga rero abo barimo bajya bavuga mbwenu wagambaki ibintu nka bene ibyo. Abo nabo uburyo bavugamo ikinyarwanda ntabwo bahuza neza n'abandi banyarwanda. Harimo akantu gatoya kerekana yuko nabo ururimi usanga baruvuga mu bundi buryo bivanye n'iki naho baherereye. Ubwo rero umanutse ukaza ino mu bice bya za Gitarama niho ukunze gucyo usanga hari abanyarwanda basa nk'abavuga ikinyarwanda ku buryo bwiza. Ibyo byose rero ni cyerekana neza yuko ikindi n'ikinyarwanda nta tandukaniro muri sange rihari. Itandukaniro birashoboka ugasanga umuntu ayivuga uko cyangwa kuriya bivanye n'uko abyumva, ariko abo bantu babiri iyo bahuye usanga atatandukaniro nta musiguzi bakeneye. Indwi ari nabwo bwa nyuma twagomba tubabwire yuko ikindi kintu gikomeye abarundi n'abanyarwanda bahuriyeho. Twibuke neza abarundi n'abanyarwanda duhuriye ku mazina. Mu Burundi uzasanga abitwa Bandikomana mu Rwanda barahari, babimenye Imana mu Rwanda no mu Burundi barahari, babizi Imana mu Rwanda no mu Burundi, ayo mazina arahari, n'ayandi umuntu atadondaguye. Iyo ni incamake y'uturorero twadushatse kubaha kugira ngo dutahure tubone neza yuko umunyarwanda n'umurundi basanzwe bafite ibintu byinshi bagize ntibahuriyeho. Umunani kanongere agapande gato k'umunani. Ikindi kintu by'ukuri ufashe abarundi, ufashe umugwi w'abarundi ukabavanga n'abanyarwanda, hamwe ugaca bategeka ntagiye n'umwe avuga, biragoye yuko ari umuntu yoza ngo abatandukanye avuga ati wowe uri umurundi wowe uri umunyarwanda. Biragoye, ntabwo ari ibintu byo koroha. Ibyo rero ni uburyo nashatse kubaha mu kugira ngo dutahure tubone kujya ku ntumbero nyezina y'uwo munsi. Ibyo ntabwo twabigumamo ko cyane, dushatse kubereka gusa yuko hari ibintu byinshi Uburundi n'u Rwanda byamye bihuriye ko kuva kera na n'ubu. Ubwo rero muri abo bantu twavuganiye barimo abarundi, abanyarwanda n'abatanzania,
hariho ikintu gikomeye cyane bakomeje bagarukako. Abenshi bemeza neza yuko ubwicanyi bwabaye mu Burundi bufise inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa by'ukuri ubwicanyi bwabaye mu Burundi bwoba bwaratewe n'ingorane zabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Aho bashatse kuvuga ubwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu 1965, ubwicanyi bwakurikiyeho 1972, cyane cyane aho niho bakunze guhagarara. Gusa ariko na nyuma yaho mu Burundi harabaye ubundi bwicanyi 1988, haraba n'ubundi bwicanyi bukomeye cyane mu 1993 inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu yari yatowe Ndadaye. Ibyo byose rero ibyo abantu twavuganye nabo bemeza, kandi uretse nabo umuntu asomye ibitabo bimwe bimwe byandikwa n'abarundi n'ibindi bitabo bike bike byandikwa n'abanyamahanga, hari ahantu by'ukuri bigenda byerekana neza yuko ingorane zo mu Rwanda byanse bikonze zigenda zigira aho zihura n'izo mu Burundi, kandi ingorane zo mu Burundi byanse bikonze ko byomera kose zitegezwa kugira aho zihura n'izo mu Rwanda. Impamvu ya mbere rero batanze mu kwerekana yuko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1965 no mu 1972, icyo bafatiye mu kwerekana neza yuko ubwo bwicanyi bwoba bukomoka mu Rwanda, canke inyanduruko yabwo, imvano yabwo zoba n'ingorane zo mu Rwanda. Niki ndazi umwese muri ko murakurikirana, muri ko muribaza ati niki abo twavuganye nabo nuko ibitabo bimwe bimwe byerekana berekana neza yuko inyuma ya revolution yo mu mwaka w'1959 mu gihugu cy'u Rwanda, igihe mu Rwanda bavugiye yuko baronse revolution yo mu 1959, iyo revolution yakozwe mu gihugu cy'u Rwanda yatumye ubwoko bw'abatutsi bwangazwa, yatumye abatutsi barenganywa canke bagirwa nabi, hanavuga ko harimo abashaka kuba barishwe muri icyo gihe cyo mu 1959. Ibyo rero bimaze kuba mu gihugu cy'u Rwanda, birumvikana abatutsi bari mu Rwanda abenshi abo byashobokeye barahunze, bahungira mu bihugu bibanyi, bahungira muri Tanzania, bahungira muri Uganda, abandi bahungira mu Burundi, n'abandi bake abo barahungiye mu gihugu cya Kongo. Izo ni inkuru z'ukuri. Ubwo rero ngo aho bihurira n'ubwicanyi bwo mu Burundi rero ngo byagenze gute? Uko babyemeza bavuga yuko inyuma rero y'ibyo byari baye mu Rwanda, byagaragaye yuko iyo revolution yabaye zari nk'inyungu z'umugwi muto w'abahutu, ariko bakoresheje abandi bahutu kugira ngo bashike ku cyo bita revolution yo mu 1959. Mwibuke neza nkuko twatangiye tubabwira yuko u Rwanda n'u Burundi dusanzwe turi abavukanyi, dusanzwe turi bamwe. Mu Rwanda uko makomye abahutu, bisigura yuko ingorane abahutu mu Rwanda bahuye nazo na abahutu mu Burundi bakomeza nabo basa nk'abarebera hafi, canke bibaza yuko izo ngorane abahutu mu Rwanda bagize nabo zishobora kubashikira. Ni nako byagenze rero icyo gihe, inyuma ya revolution mu 1959 yatumye abatutsi bahunga. Inyuma yuko abatutsi bahunze, ngo byoba ari byo byatumye mu Burundi abari ku ntwaro muri icyo gihe batanga kwibaza ati ni gute ibi bintu bibaye mu Rwanda bitodushikira natwe abatutsi mu Burundi. Mukurikirane neza, baki bakomeza bibaza ibi bintu bibaye mu Rwanda twokora iki kugira ngo natwe ntibigende uko oyi, natwe ejo canke hirya y'ejo abahutu ntibatwangaze, abahutu ntibatwomore ngo twomoke, ngo batunyage ibyacu batwice. Aho rero ngo niho hoba haratangiriye integuro ikomeye cyane. Abenshi bemeza yuko iyo nteguro ngo urabye kungene yari yateguwe, yoba yari irimo ubuhinga, yoba yari yateguwe n'umuntu by'ukuri ngo afise ubuhinga bagereranya yuko barafite ubushobozi cyangwa ubukomezi bagereranya n'ubw'umugabo bita Hitler Adolf. Impamvu babigereranya uko oyi, bavuga ati ubwicanyi biboneka yuko kugira ngo butangiye kubaho mu Burundi mu buryo bugaragara
byatanguye mu 1965. Ico gihe ubwicanyi butangura gukorerwa abahutu, abantu benshi ngo ntabwo bigeze bashobora gutahura, abantu benshi babibona nk'ibisanzwe kubera ngo ubwo bwicanyi bwa bwateguwe mu buryo burenze ubw'abanyagihugu gutahura. Ngo ico gihe abafatwa cyane canke abishwe canke abagiriwe nabi cyane bari bagizwe n'imigwi itatu. Umugwi wa mbere wari umugwi w'abantu bize, umugwi warimo abantu basa nkaho baciye akenge, abo oye ngo batora umwe iyo bahereye ntawuhazi. Umugwi ugira kabiri ngo wari umugwi w'abantu bake bake basa nabo nkaho bari hafi y'ubutegetsi canke bari muri ubwo butegetsi, abo nabo ni umugwi ugira kabiri. Urumva gusa bufise aho uhuriye ko nabo urumva bari mu butegetsi bingana nuko nabo bari ncabwenge. Umugwi ugira gatatu ni umugwi w'abantu mbega ni umugwi wo mu bahutu bari abatunzi basa nkaho bamaze gutera imbere. Ibyo byose rero impamvu abenshi bemeje yuko ngo byari byateguranywe ubwenge bwo hejuru ku buryo abanyagihugu bato bato batarabukwa, nuko ico gihe muri za 1935 ubwo bwicanyi buriko burakorerwa abahutu, abenshi wabona ata kintu bibabwiye, kuko ngo umuntu mu kumufata bamufata hanini babanje kwereka abanyagihugu bakabwira ati ntubona naka burya butunzi afite yagurishije igihugu akorana n'abazungu, ati niyo mpamvu umuntu abayeho neza gusumbya mwebwe. Ugasanga by'ukuri uwo muntu afashwe n'ababanyi canke uwo muhutu afashwe n'abahutu bagenzi be kubera ko nabo koko babona kubera ugasanga bariko barabazanya, ibyo bintu birumvikana, kubera iki watunze twebwe dukenye? Ibyo bamwagiriza nibyo. Ku buryo rero abantu benshi mu 65 uburyo bafashwemo n'uburyo bishwemo wabona wagira ngo nta kibazo kinini biteye mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko abantu koko by'ukuri abanyagihugu b'ico gihe babona wagira ngo abariko baricwa cyangwa bariko barafatwa bo barabantu bagambaniye igihugu, bo barabantu bagurishije igihugu, nkuko iryo jambo rikomeza rigaruka. Aho rero ndashaka muhakurikane neza, ariko imbere yuko tubandanye nongere ndabibutse yuko bakunze muhe muradukurikirana muri iki kiganiro cya KaNgUkA, muzirikane yuko tubabwira ko iki kiganiro ntabwo ari ijambo rivuye mu ijuru, ntabwo ari ijambo ry'Imana umuntu yakira uko nyene. Ni inkuru zishobora gufasha ukeneye kumenya ukuri. Umuntu akeneye kumenya injyane zo mu Rwanda no mu Burundi ni hehe zahereye mu gukara, mbega byatanguye ryari kugira ngo bitangure kumera nabi cyane. Ubwo rero buri muntu uri karatwumviriza ntufate yuko ibi turiko turavuga ari 100%, ni byavuzwe n'abantu, ni byanditswe n'abantu gusa, ariko ukeneye kumenya ukuri arashobora guhera kuri ibyo akibaza byinshi, akarondera ibindi bitabo agasoma, akarondera abandi bantu batandukanye akababaza, birashobora kuba byomufasha kubona ukuri. Gusa ariko nkuko twama twabivuze, ntuzuhiga ukuri kugira ngo ukore nabi, ahubwo uzohiga ukuri kugira ngo nushika ku kuri bigufashe gutora inyishu yotuma mu bihugu byacu haboneka amahoro, yotuma ata umuntu azongera kwica uwundi, ata umuntu azongera kujya ugwara mugenzi we. Ico gihe uzobugeze ku kuri kukuri. Ariko igihe cyose tutaramenya ukuri ntabwo tuzoshobora gutora umuti w'ingorane dufite z'ubwicanyi twamamo igihe cyose. Ngira ngo rero nkuko tumaze kubabwira, turaberetse neza yuko abenshi biyumvira yuko inyuma ya revolution y'1959 mu Rwanda yatumye abatutsi birukanwa canke batuzwa bagasahurwa ibyabo bagahunga. Abenshi bemeza rero yuko aho nyene abatutsi nabo mu Burundi bace babona ati ibibaye kuri bene wacu bo mu Rwanda umwanya wari wose natwe biradushikira, aho berekana neza yuko byabatwaye imyaka 6 kuva 59 kugera 65. Urumva iyo myaka yose bariko baritegura baraba bokora iki, ni igiki cyokorwa kugira ngo bikingire. Niho rero baje berekana yuko bagerageje kuraba yuko abo bantu basa nk'abajijutse, abo bantu basa nk'abize, abo bantu basa nk'abatunzi
bafata baronde kungene bogira ntibotegeza kubica mu buryo bw'ubwenge kugira ngo hasigare abahutu batajijutse atanumwe azobabangamira kuri ubwo butegetsi atawuzobwira abandi kugira ngo bahave bakora nk'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi rero mbo twavuganye ico kintu baracemeza bakagihagarara ko cyane. Gusa tubandanije twabwiye yuko mu Burundi haba ubwicanyi inshuro nyinshi. Urumva ubwo bwicanyi bwa mbere butangwe mu 1935 ico gihe 1935 ngo kubera ko bwa bwateguranye mu buhinga nta bantu benshi bashoboye guhunga. Abenshi babibona nk'ibisanzwe byaboneka yuko uri karafatwa abafatwa bagira ngo nabagurishije igihugu nk'uko bayibagiriza. Mu ntahure neza dutahurane. Ubwo bwicanyi rero ntabwo bwahereye aho, bwariyongereye, bwarongeye kubaho inshuro igira kabiri mu 1972. Mu 1972 muri abo bantu twavuganye abenshi rero bemeza yuko hoba harabaye ikosa gatoya barihenda mu buryo babikoze, bihenda gatoya ngo kungene babikoze mu 1935. Ngo ikosa ryabaye mu 1935 batora umuntu umwe ku gatumba mbega ahantu hatandukanye, ugasanga mu gihugu hagati babibona nk'ibisanzwe ntibaboneka ari ikibazo kinini. Ariko ngo bigeze mu 1972 bamwe mu bari bajejwe iby'umutekano cyangwa mu bakorana na leta muri ico gikorwa cyo kwabo kwica abahutana cyane abize, hari aho bashatse kujyaniranya ngo aho batajyaniranije naho bagafata umugwi w'abantu benshi mu mwanya mutoya. Ibyo rero bica bituma abahutu babona mbega basa nkaho ngo bakanuye, batanga kubona yuko kumbe rero ibi bintu 1935 abafashwe bagirizwe nibi, none ubu ko ariko barafatwa benshi ibi byo nibiki. Ibyo rero bica bitanga inyishu yuko bikoze umuntu yovuga ati ibyakoze 1935 bifise ahantu hatoye bitandukanye n'ibyabaye mu 1972, ko mu 1972 kwabaye nko kujyaniranya, hishwe benshi barenza abo 1935. Ubwo rezo nkuru bakerekana neza yuko ibyo ari byaje gutuma abahutu batanga kubona yuko bitoroshe. Abenshi bahitamo nabo kugira nti bahitamo guhunga, bahungira mu bihugu bigize bitandukanye, bahungira muri Tanzania, bahungira muri Congo, abandi bahungira mu Rwanda. Ibintu nuko byagize nuko byagenze. Mubandanye mukurikirane. Tubandanije rero nkuko babivuga na bimwe mu byanditse mu bitabo. Ubwicanyi nubwo bwagarukiye mu 1972, kuko ubwicanyi bwarabandanije no muri za 1988, ariko ubwicanyi bwo 1988 ngo bwibasiye igipande kimwe na cyane cyane ubwo bwicanyi buzwi ku izina rya Ntega na Maranga. Abahazi murahazi, ababonye uko byagenze murabizi. Ubwo bwicanyi bwa 1988 nabwo nyene ntabwo bwagarukiye aho, bwarongeye nanone buraba buza kuba nanone mu 1993 inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu yari yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye. Ico gihe rero bamaze kwica Ndadaye kubera ko mu Burundi abenshi bemeza yuko intwaro yari isanzwe ihari yari igizwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi, aho bemeza neza yuko igisirikare cyari icyo gihe cyari kigizwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi. Ubwo rero byihuse nyuma y'urupfu rwa Ndadaye abahutu baciye bavuga kumbe dutoye perezida yaratowe avuye mu bwoko bw'abahutu, baramwishe, nta bandi bamwishe ni abatutsi. Icyo gihe habaye ubwicanyi nabwo nyene kugeza isaha nta muntu arashobora kubuha izina. Bisigura iki? Bisigura neza na neza nyuma y'ubwo bwicanyi bwo 1993 aribyo twababwiye ati mukurikane neza, biboneka yuko n'amateka agenda azarisubiramo. Niba hapfuye abaye mu Rwanda, nyuma y'ikindi gihe hazopfa abandi mu Burundi. Hapfuye abaye mu Burundi, ikindi gihe bazopfa mu Rwanda. Kubera turi bamwe, nta tandukaniro ry'ukuri rihari. Dusangiye amoko. Niba nitwa umututsi ugira ingorane mbega nubangamira umututsi uko bimeze ko sazaba ari hose,
nzabona yuko nyuma yo kubangamira uwo muntu nanjye uzambangamira. Kandi niba ndi umuhutu, ninumva abahutu bariko baragirwa nabi, byanse bikunze mpita ntangira kwitegura yuko ubuzokurikira rinde ari jewe. Kandi niba ndi umutwa, abatwa bahaye bararenganywa, mpita ntangira kwiyumvira yuko inyuma y'abo bandi nanjye nzashikirwa. Mukurikirane neza. Nkomeze ndabwirana inyuma y'ibyo byose rero. Urumva mu Burundi tuvuze ubwicanyi inshuro zingahe? 65, mu 72, 88 no mu 93. Ibyo ni hehe? Ni mu Burundi. Ariko uvuye ngaho mu Burundi nyuma y'ubwicanyi bwa 93, duce dusubira noneho hehe? Twahereye mu Rwanda, subira inyuma gato ya mu ntunge, twahereye mu Rwanda, revolution yo mu 59 yatumye abatutsi bagira nti bamwe ngabo bashobora uko bivugwa, harimo bishwe abandi barangazwa. Inyuma y'ibyo byose abatutsi bo mu Burundi nabo cyatanga kuraba bo kwikingira gute kugira ngo ibyashike yabo bo mu Rwanda nabo ntibibashikire. Ari byo byaje kubyara ubwo bwicanyi bwagiye buzaburaba. None ubwo bwicanyi bwose maze kubabwira, tugeze ku bwicanyi bwa 93. Inyuma yabwo abahutu benshi barahunze mu bihugu bitandukanye. Icyakurikiye mu 94 haca haba ubwicanyi kugeza isaha bwamaze kubatizwa ko baramaze kubiha izina ridahinduka, jenoside yakorewe abatutsi. Ngira ngo muriko murabikurikirana. Ibyo byose rero nibaza umuntu akeneye kumenya ukuri, naterateranya ibyo bintu arabe neza. Byanse bikunze urabona neza yuko ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi birafite ahantu bihuriye. Ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi bifise inkomoko. Iyo nkomoko iyo twababwiye ntabwo tuyemeza. Mutwumve neza. Ibyo twababwiye ntabwo umuntu avuga ngo abantu 43 ntabwo bahagije kugira ngo umuntu abe yo kwemeza icyo kintu. Gusa niko babyiyumvira. Aho berekana by'ukuri yuko inkomoko y'ubwicanyi mu Burundi yoba yarabaye mu ntumbero kugira ngo abatutsi bo mu Burundi bikingire ntibaze bagirirwe nk'ibyari bishikiye abatutsi bagenzi babo bo mu gihugu cy'u Rwanda. Uko niko babyerekana, ni nako babivuga. Mu kurangiza kuko iminota yamaze kuba myinshi, ubundi ikiganiro cyacu tukigana iminota 15, ariko ndabona dusa nkaho tugeze hafi iminota 30. Imbere ko dusozera, tubibutse nanone yuko nyuma y'aho ibyo bihugu byose uko ari bibiri bironkeye intahe yo kwikukira. Gusa iyo ntahe je ntabwo ndayemera, haba mu Rwanda no mu Burundi ntabwo nemera ko byikukiye. Ngira ngo mu kiganiro kizoza mu nyuma tuzobasigura impamvu tutemera yuko u Rwanda n'u Burundi byikukiye. Niba naho byaranikukiye uko bimeze kose, ibihugu byacu byarikukiye hatageze. Niba koko bemeza ko bikukiye, bingana nuko ibihugu byacu byarikukiye hatageze. Ido nido kuri izo nkuru tutozibashikiriza mu minsi kurikira. Gusa ariko mbere ko dusozera, twagomba tubibutse yuko inyuma rero yuko ibyo bita ukwikukira hagati cyangwa ubwigenge mu Kinyarwanda, nyuma yaho igihugu cy'u Burundi kironkeye ubwigenge n'u Rwanda rukaronka ubwigenge, icyakurikiye niki? Twibuke neza, twababwiye ko igihugu ari kimwe n'amoko aramwe. Nyuma rero yuko kwikukira cyangwa ubwo bwigenge, igihugu cy'u Burundi cyakomeye cyarongowe cyangwa cyari kirongowe nabo bita cyangwa n'abari mu bwoko bw'abatutsi. Igihugu cy'u Rwanda nacyo cyari kirongowe n'abari mu mugwi w'abahutu. Urumva ni ibihugu bibiri byahoze ari igihugu kimwe, bifite amoko atatu. Muri ayo moko atatu ayakomeye n'abatutsi n'abahutu, kuko abatwa ntabwo bakunze kuvugwa cyane mu by'intwaro. None rero ayo moko abiri arigabanije ibihugu. Igihugu kimwe kirongowe n'abatutsi, ikindi gihugu kirongowe n'abahutu. Aho ngira ngo byanse bikunze ducyategezwa kwibaza ku bategetsi babiri nabo bategezwa kutubwira ibyo byose ubwo bwicanyi kungene bwakurikiranye, uretse ntabwo bakiriho. Mu Burundi ngira ngo ababyibuka mucya mutegezwa kwiyumvira Michel Micombero.
mu Rwanda naho mucya ababizi ngira ngo mucya mutegezwa kubanza kwiyumvira Gregory Kayibanda. Uko bimeze kose iyo biba bishoboka umuntu akaba yobagarura kuri ino si ngo batuganirire botubwiza ukuri boshobora kutwereka neza revolution mu Rwanda byagenze gute kubera ko abatutsi ari bo bangajwe, kandi uwogarura Michel Micombero ndemeza ntashidikanya yuko twashobora kumenya ukuri kuko ingene byagenze ibyo 35 n'ibyo mu 72 twashobora kumenya ukuri. Bakunze mudukurikirana, reka tubandanye tubashimira kukigora mugira ko gukurikirana bino biganiro. Ibi biganiro mwibuke ni KaNgUkA. Twifuza ko buri muntu yokanguka, tureke gusinzira duhagaze, tureke gusinzira turiko turagenda. Buri muntu akanguke mu byiyumviro. Nitumara gukanguka mu byiyumviro tugakanguka neza, nta muntu azongera kuza kuduhenda, nta muntu azongera kuza kutubesha ngo simbira kuri mwene wanyu wice. Nta muntu azuza kukubwira ngo nibura umuhutu ngo genda wice umututsi. Umuhora kari umututsi gusa. Nta n'umuntu azuza kuguhendera umututsi ngo genda wice uriya muntu kari umuhutu. Umuhora kari umuhutu. Iyo mpamvu ntabwo ihagije. Kuko wowe kwihweza ku burebure, wowe mu bijyanye n'ibyo magara y'abantu, mu byo kwa muganga. Ku muntu wese yoba amaze kugwara bikaba nkenerwa ko bamwongerera amaraso, canke kugwaza umuntu wiwe bikaba ngombwa yuko bamwongerera amaraso. Ndemeza ntashidikanya, sinzi ko ari umuntu yoza akatubwira yuko mukongerera amaraso umuntu wiwe cyangwa umuntu bwiye mu kumwongerera amaraso baba barigeze bamubaza ubwoko bwiwe bakanamubwira yuko amaraso yagiye kumwongerera yatanzwe no mu bwoko bwiwe. Nibaza yuko nta numwe. None se by'ukuri niba koko umuntu yumva ko ari umuhutu ku buryo kwica umututsi, umututsi akumva yuko ari umututsi ku buryo kwica umuhutu, niba ibigize amaraso yacu ari bimwe, groupe z'amaraso ari zimwe, icyo ni kindi kibazo kirekire kuko groupe z'amaraso nazo ni ibintu umuntu yosigura bifite umwanya wabyo, ngira ngo sinzi nibishoboka umwanya bitwemereye tuzabishikira ikindi gihe. Ariko amagroupe bakoresha mu kumenya amaraso namwe ku buryo ofisi ubwoko runaka bw'amaraso ari waheza kongerera mugenzi we. Ibyo ayo moko rero mu bahutu arimo, mu batutsi arimo, mu batwa arimo, yewe mu bazungu arimo. Bisigura iki? Abantu turi bamwe, nta muntu n'umwe arakwiye kwica mugenzi we, na cyane cyane gusa muhoye ngo nuko umuntu yitwa umututsi. Kwitwa umututsi ni izina, kwitwa umuhutu nabyo ni nk'izina. Ni nkuko genda babwira yuko nitwa Gloria, ariko hari undi ashobora kwitwa Minani, hari undi yitwa Nyabenda, hari undi yitwa Bucumi, hari undi yitwa Madisi, ibintu nka bene ibyo, hari undi yitwa Matiyasi, ibintu nka bene ibyo. Ntabwo rero by'ukuri twadukwiye kuza turagira nti nta mpamvu nimwe yari hari yotuma tuza turasimbiranira ko twicane turi bamwe, dupfa ubusa. Nuko rero bakunze mudukurikirana hano kuri KaNgUkA, turabashimiye cyane, tubifuriza no kuzobandanya mukurikirana ibindi biganiro bikurikira. Mwebwe mugize amahirwe yo kubona kino kiganiro ukaba utarabyonda handitse munsi yo video, hari ahantu hari akarangi gatukura kanditseho subscribe. Niba utaragabyonda habyonde kuko bizogufasha kuzura kurikirana ibiganiro twama twacishijeho. Kandi binashobotse hari ahandi hari akantu kameze nk'igikumu gabyondeho ni like, canke binashobotse ugire share ku bandi bantu, sharinge ku bandi bantu, birongikira abandi bantu kugira ngo ibyo twavuze niba ari byo bigira umumaro ku bandi bantu, kandi niba atari byo birongikira abandi bantu, niba atari byo bashobora kuronka umwanya wo kugira nto kubivuguruza, baduha izindi nkuru zo bari z'ukuri. Kuko twebwe tubabwiye ntabwo twemeza ko ari ukuri kuvuye mu ijuru, twemeza ko ari ukuri ko kwisi kurashobora guhinduka rero umwanya wari wose. Ndangije ndabifuriza amahoro y'Uwiteka, muroranigwe mu banyu no mu byanyu, mubyare muheke mutunganirwe. Murakoze.